reka ndaguhe mwiwe canke mwaramutse unteze amatwi nizere kumeze neza bivana naho tumbereye hashaka ko ari mu gihe canke ari ku murango ariko ndakuramutse cyane. Amazina yanje nitwa Apollinaire Nikampaye, chaîne yanje YouTube yitwa Apo Business. Ni chaîne cisha kintu bitandukanye bijanye no kwiteza imbere, entrepreneuria bijanye n'indero, bijanye n'ikibano, ivyo byose bitandukanye, impano zitandukanye. Byose bari mu ntumbero yo kugira ngo dusangire ikiyago bibandanye bigenda neza dutezanya imbere mu vyimviro bitandukanye mu bisata bitandukanye. Uno munsi hari igihe nkora amavideo nkakora video zijanye n'abigeme, ariko narababwiye ko n'abahungu umunsi nzokora video iberekeye. Uno munsi rero naziye video yerekeye abahungu naziye video yerekeye abahungu. Iyo video uno munsi ivuga gutya, nje gutanga ibintu bira abahungu bakunze gukora kandi nkabona ko bibabaje. Umuhungu wa mbere nje guhanura uno munsi kandi nje kumera nk'ukara ariko nta mukarira cyane, ariko nyine ndabivuga kubera ko ndabonye iminsi myinshi kandi nkabona yuko umenga navyo hari akantu bitameze neza. Umuhungu wa mbere ngomba kubwira no muhungu usanga hadaherindwi ataryamanye n'umukobwa. Ubu niyo nje kubwira uno munsi, ndaza kubwira n'undi wa kabiri nimuje kure. Umuhungu kurindwi nyiraryamana nk'abakobwa nka batanu, reka dufate mu isoso ya gatatu mu araryamana n'umukobwa, ariko uwo mubaza hageze ko yubaka urugo ngo ashaka umukobwa atararyamana n'umuhungu n'umunsi n'umwe. Sinzi ako kantu muramaze gukumva namwe, uramaze kumva umuhungu nyine ugasanga ntandwi heke atajya mu misi yose mu ndwi ajyamana n'abakobwa nka canke batatu, naho bari mukobwa baryamana basi mu ndwi baryamana gatatu, ariko hageze ko ashira umugore mu nzu akora ko ashaka umukobwa atararyamana n'umuhungu n'umunsi n'umwe. Ariko ivyo bintu ivyo sigiye ushane. Rero wa muhungu nje kwaza no munsi ko ushaka umukobwa atararyamana n'umuhungu n'umunsi n'umwe, wowe n'abajya mu ryamana bazoca batwarwa nande? Urafisa abo bateguriye bazoca batwara bo bashaka kumira baryamanye n'abahungu. Kubera iki wewe ushaka misi yose uryamane n'abakobwa ariko hageze kuba agashaka kuryamana n'umuhungu n'umukobwa atari baryamana n'umuhungu n'umunsi n'umwe? Ni iki kintu gituma ako kantu kakuzamo? Nimba ubona uti nshaka nyene wifashe ataryamanye n'umuhungu n'umunsi n'umwe, ubona yarigeze yumva neza ko n'umunsi umwe ivyo uri kurakora nawe kumbure ko uramugirira nabi, uri kurakora nabi, uri kugira nabi kumbure abandi bahungu kumbure, ubona umuhungu uzoshaka twara umukobwa birashika ukavyumvira. Ico ni kibashobora kwibaza impamvu wewe buri munsi canke buri ndwi uryamana n'umukobwa ariko hagera kuba ku rugo ugashaka umukobwa ataryamana n'umuhungu n'umunsi n'umwe. Biva kuki? Niki kibazo kiba kihari? Niki wanka mu gihe ucanka kwerekewe nawe wowe ubikora? Ikibazo ni inyishu uzoyimpa canke uraza kuyandika muri commentaire, ariko nibaza ko inyishu uzoyitanga. Uwundi muhungu akaronje kubwira no muhungu araryamana n'umukobwa bakavyara umwana, ariko bamuvyara kare nyene ari bamuvyaye ngo umwana ngo sindamwemera. Ariko ico kintu ngo je ngo sinemera ngo umwana ngo sindamwemera, ngo canke nemera ngo umwana uvyara bimwe bibiri, ngo canke nemera umwana ngo sinemera mama wiwe. Igihe mwaryamana ntiwamwemera. Ugasanga ibintu byarageze kure, imanza ziri mu masentari, imanza ziri mu miryango, imanza ziri mu bahuza, imanza ziri hehe, ngo nemera umwana ngo ariko aho rero abana ayatabihakanye bose yihakane umwana na nyina, akagira umuntu basakitwe ko yagize agatima kameze neza, uje wumva ngo jewe ngo nemera ngo umwana ngo ariko mama wese ndamwemera. Igihe mwaryamana ntiwamwemera. Ndazi ko ushaka uranamusenga senze, uranamwinginga kugira muryamane, hama birashika ari bungenga. None igihe mwaryamana ukanamusenga senga muryamane, nukuvuga ko utari wamushinga ntiwamukunda ico gihe ntiwamuyumvamo. Ariko harageze yuko ari bungenze avyaye umwana canke asamye imbanyi,
ngo sindakwemera mwabahungu mwe murabe neza abahungu mumeze nk'uko umuhungu burindwi ajyana n'umukobwa cyangwa abakobwa batatu mu ndwi hagera ko agira mariage ngushaka umukobwa atarajyana n'umuhungu n'umunsi n'umwe wa muhungu niki gituma uzana imiso nk'iyi bajya we none baryamana n'inda zobatwara uwo ni umuhungu wa kabiri wewe ujyana n'umukobwa wamushimye umukunda umwiyumvamo ukanamusengasenga mukaryamana ariko hagira ko yibungenga ngo wapi ngo wewe tugeze turyamana ukamwe hakana ibintu biriya waramuka we umwana naho ngo sinemera nyina icyo gihe mama wabo igihe mwaryamana ntiwamwiyumvamo neza murabe neza mukore mwabiharuye mukamuryamanye umenye uti bizokurikira byose nzovyemera ukabuze yuko atabira tadawe muri mukobwa menya yuko nawe abuzotwara uko bazohameze kose ntuzosire kuvuga ngo ushaka umukobwa atarajyamana n'umuhungu n'umunsi n'umwe ndabashimisha mwabanye nanje nibaze ko wa muhungu ingeso ziri navuze wavyumvise ukabuze ko ukora ivyo bintu urabe wikebuke tuzosura mwakoze cyane utaragira sabone agire sabone kuri no chaîne yanje naho butaha